Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mpamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru agaruka ku bisata bitandukanye ayarabana na politike, umutekano, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'amakuru tuba turiko turavana mu masoko yacu. Ayo makuru turayatohoza tukayatunganya neza nkayagushikiriza edonido ingingo emwe ukwayo. Muri kano kanya tugiye gushamikira ku makuru arabana n'umutekano ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arafata indege yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko umukuru w'igihugu akaba ari bujane n'abantu batandukanye, muri abo hakaba hatarimwo umuhanuzi wiwe mu birabana no kumenyesha amakuru. Uyu nawe ni Willy Nyamitwe. Ku mbuga ngurukana bumenyi abantu batandukanye bariko baribaza ico bacatumye umukuru w'igihugu adashira ku rutonde abantu bazomuherekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu gihe vyari bimenyerewe yuko Willy Nyamitwe yari mu bambere bajana n'umukuru w'igihugu igihe yagiriye ingendo mu mahanga. Turaza kubigaruka ko ico bamwe n'abandi babivuga ko. Turaza no kugaruka kandi ku yandi makuru y'umutekano, inyuma yaho bivuzwe yuko umukuru w'igihugu ari buze kugirira urugendo aho ari bufatira indege ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye, hagabwe igitero n'umugwi Red Tabara nkuko wavyemanze ubinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru, turabe ibindi biriko biravurwa. Ese abo bagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika bapfuye ngaha mu Burundi boba baricandagishije? Ivyo vyose turaza kubimenya, kuko umuntu wese ategerezwa kuja muri iyo nama ya ONU ategerezwa kuba yarafashe urucanco rwa COVID-19, aho nivyo vyarakozwe mu kinyegero. Ivyo turaza kubimenya ndetse tuze no kugaruka mu makuru yose muba mwaranyegejwe. Kumwe n'ayandi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo, uraza kugenda uyakurikira ingingo imwe ukwayo. Tutegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone canke subscribe kugira dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo, n'amakuru tuba twatohorejwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera ijya nino. Ayo makuru tukayatunganya neza nkagushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Sangwe ikaze rero banywanyi bacu kuba ngaha mu Burundi. Ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bihugu vy'ababanye ndetse nandi muri hagiye hatandukanye. Turazi ko mu Amerika mararondera amakuru yo kwizera tuba turiko turabashikiriza. Ngira dutangurire mu makuru ariko aravurwa cane ayanditswe mu menyesha makuru ndetse n'ayavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Perezida Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu c'u Burundi, yitezwe i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, ni mu nama igira 76 ya ONU. Amakuru rero duhejeje koronka nuko mu bari mu merekeze hatarimwo umuhanuzi we mu vyo guhana ndetse no kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, ambasaderi Willy Nyamitwe uyo atarimwo. Inama igira 76 y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatanguye kuwa kabiri w'indwi iheze, irabandanya muri leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abakuru b'ibihugu n'amareta bazotangura gushikiriza amajambo yabo kuwa kabiri w'indwi iza. Mu bategetsi bo mu muryango w'akarere k'Afrika y'ubuseruko vyitezwe ko bitaba ino nama harimwo perezida w'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Bitegekanijwe ko aza guhaguruka ku mugoroba wo kuruno wa Mungu, aza guherekezwa n'abategetsi barimwo umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro, umuvugira Eveline Butoyi n'abandi bakozi bo mu biro vyiwe. Ariko muri abo bakozi ubutangaje cane atabonetse kuri urwo rutonde akaba ari Willy Nyamitwe, yanaheruka gufatirwa ibihano n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ndetse akanakatwa umushahara. Bamwe rero baravuga yuko ibintu vyoba bitifashe neza hagati ya Ndayishimiye ndetse na Willy Nyamitwe, kubona rero atamushize ku bantu bazumuherekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo bamwe bakaba bibona ko hoba hari ikintu kitifashe neza, ndetse ngo Willy Nyamitwe yoba akiri mu bihano nkuko Evaristo Ndayishimiye wewe yanabise ibinebwe. Umushahara wabo akawufashisha abantu bagwaye ingwara zo mu mutwe. Evaristo Ndayishimiye amenyesha yuko rero ngo atazokorana n'ibinebwe. Biratangaje rero, turaza no kugaruka kuco abantu bamwe n'abandi bavuga kubona Willy Nyamitwe atari kuri mano bantu bazoherekeza umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Urugendo rwiwe rwa mbere Evaristo Ndayishimiye
azoba agiriye muri Amerika nk'umukuru w'igihugu rubaye mu gihe umugwi Red Tabara ugwanya leta aramutswa wemeza ko waraye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aza guhagurukira ko ku mugoroba buno wa Mungu. Igisirikare c'u Burundi nyamara coco kirahakana ko ata gitero cigeze kigabwa kuri ico kibuga. Nkuko itangazo rya Red Tabara riboneka ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter, utangaza ko wagize igitero ndetse ngo ukaba wanatanye mu mitwe n'abasirikare b'u Burundi. Kuva ikiza ca coronavirusi caduka n'ubwa mbere inama nkuru y'ibihugu bigize ONU ibaye imbona nkubone. Iyo mu mwaka uheze yabaye hifashishijwe za video, naho biruka ariko igice ca gatatu c'indongozi z'ibihugu 193 bigize ONU bizorungika ubutumwa bwabo bakoresheje video kubera ikibazo cyo gucandarwa. ONU ikaba yavuze ko abazokwinjira bose mu nyubako zayo babwirizwa kuzoba baricandagishije. Bamwe rero bakaba nabifatira ko bavuga ko atakuntu abategetsi b'u Burundi nubwo badahimiriza abanyagihugu ngo bicandagishe ngo nabo baba baricandagishije nubwo bobo ngo babandanya kubinyegeza. Nta numwe rero ariko naho biruko azosabwa kwerekana icemezo c'uko yacandazwe. Na perezida wa Brazil yitwa Jair Bolsonaro bitegekanijwe ko azoba uwa mbere mu kuvuga. Ntiyigeze rero yicandagisha. Mu ndwi iheze wewe yavuze ko afise ubudahangarwa kuko yigeze kwandura umugero wa COVID-19. Ku bategetsi b'u Burundi rero ntago turamenya neza uko bizogenda, niba baricandagishije canke nimba bazofatira urucanco muri Amerika narijya aho iyo nama izobera hazoba hariko haratangwa incanco ku buntu. Leta ya New York irategekanya ko mu kiringo c'iminsi inama izomara mu micungararo ya ONU hazoshigwaho ibibanza vyo kwipimishirizamwo ikiza ca COVID-19 ndetse no kwicandagisha kwa gusa. Inshanco zizotangwa azoba ari zakozwe na societe ya Johnson & Johnson, zitangwa kuri doze imwe rudende. Hagati aho abategetsi b'ibihugu bigize ONU mu nama nkuru ya 76 y'ibihugu bigize ONU bazoshimikira ahanini ku kuraba ico kogwa mu ntumbero yo gutoza ikiza ca virusi ya corona no gushigikira ibidukikije. Haracyariko rero haravurwa ibintu bitandukanye kubirabana n'urugendo rw'umukuru w'igihugu, ariko tugaruka ko kuba atajanye na Wirinyamitwe ngo Wirinyamitwe yoba akiri mu bihano. Mu yandi makuru ariko haravurwa cane, biravurwa yuko ngo ibi vyerekana ko Evariste Ndayishimiye yabajwe cane n'inyifato ya bamwe mu bategetsi cane abahanuzi biwe. Amakuru akavuga yuko ngo kuba rero ubujejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ari nawe yaba mu bambere bategerezwa kugendana n'umukuru w'igihugu, kuba atarimwo ngo vyoba ari ikintu gikomeye cane. Bamwe batanguye kuvuga yuko ngo Wirinyamitwe yoba ari mu yabira. N'amakuru tubandanya kubashikiriza, aho bamwe banagiye bavuga yuko kuba Wirinyamitwe atagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ariho umuryango wiwe ubarizwa, ivyo navyo bifise ikindi bisiguye. Bamwe rero bakaba bari barindiriye ko bazobona Wirinyamitwe yagiye no kuramutsa umuryango wiwe. Ivyo nibivurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko natwebwe turabashikiriza kugira umenye ibiba biriko ragenda bivurwa n'abantu bamwe n'abandi. Ivyo kwicandagisha ivyo byo turacyariko turabikora ko amatoza tuzobashikiriza mu makuru yacu ataha, tumenye nimba barafatiye urucanco nga mu Burundi. Nagiye twabwiye ko muri ambasade hari abategetsi bagiye barafata inshanco mu kinyegero. Ntabwo rero turamenya neza nimba nabo bazojana n'umukuru w'igihugu harimwo abo baricandagishije. N'amakuru mutegerezwa kuzokurikira ngaha igihe cyose tuzaduhejeje kuyatohoza. Reka twakire n'umumenyesha makuru akore Bujumbura dushikirize handi yadutorokanirije. Zangu kaze. Mwitangazo yaraye isohotse ivuye mu biro bijejwe kumenyesha amakuru vy'umukuru w'igihugu, yamenyesheje yuko kuri w'Imana igenekezo ya 19 Nyakanga umwaka wa 2021 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afata urugendo rumushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kuri wa gatandatu
igenekerezo ya 18 Nyakanga umwaka wa 2021 mu gitondo abakozi batandukanye b'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bafatikanije n'amashirahamwe atandukanye y'ugwaruka akorera mu vyo gukingira ibidukikije ndetse n'umuririmbyi w'umurundi Big Fizzo barifatanije mu bikorwa byo gusukura uruzi Kanyosha. Uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yatanze ubutumwa ko abarundi bose na cane cane abegereye inkengera z'inzuzi n'ibiyaga bakwiye kwijukira kurwanya ibihahungabanya nk'ubumwanya bwa plastike, amacupa atabora n'ibindi, bakareka kubisanzaza aho bitagenewe kuko ngo birahingurwa bikavamwo ibikoresho vy'akamaro, gutyo aho konona bigakiza. Yasavye kandi abarundi bose kugira ingendo yo kwegeranya iyo micafu bayishire aho yagenewe kubera ko ngo vyofasha ko amashirahamwe abihinguriwemwo amakara canke ibindi bikoresho, mbere binafashe kurwanya ubukene aho konona ibidukikije. Claude Boshu asanzwe aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi we yashikirije ko bahisemwo urwo ruzi kubera ko rurimwo imicafu myinshi itabora kandi imwe muri yo ikaba yoshobora guhingurwamwo ibindi bintu vy'akamaro. Ico gikorwa kikaba catunganijwe mu ntumbero yo kurwanya indagurika ry'ibihe. Imicafu yose begeranije imifuko hafi 200 aho yaciye itwagwa mw'ihinguriro Kabyofe aho igiye kuyihinguriramwo amakara. Kuri uyu wa 16 Nyakanga ishirahamwe SADE ryitaho ineza y'ibibondo ryarashikirije abana b'abatwa n'abandi batishoboye bo mu Kabezi imfashanyo y'ibikoresho vy'ishure, aho ico gikorwa cari gishigikiwe kandi n'ishirahamwe rya Street Child. Mu ntara ya Mwaro komine Kayokwe abana 571 biga ku mashuri shingiro ya Gasanda, Kibenga, Migende, Gatongati, Gitunga hamwe na Muyebe bararonkejwe imfashanyo igizwe n'amakaye 10 umwe akaba ari imvukira za zone Muyebe, aho babicishije mu mugambi Mufashe nawe yige. Uwari yaserukiye ibiro vya buramatari w'intara ya Mwaro Ciza Atanaze yarashimye cane ico gikorwa, yongera amenyesha ko n'abandi baboneraho akarorero keza mu gufasha aho bavukiye. Mu gisagara ca Bujumbura komine Muha muri zone Musaga mwisanganya ryabaye kuri uyu wa gatandatu abantu 6 barahasize ubuzima. Ni mu gihe imodokari barimwo yatembagaye igwa mu manga yo mu ruzi Kamesa nk'igihe c'isaha 1 y'ijoro. Uwashoboye kurokoka n'uwariko atwara iyo modoka. Kandi abo bantu bose ngo barabo mu muryango umwe aho bari bavuye ku rubanza rwo gusaba umugeni. Mu gisagara ca Rumonge abavyeyi bari basanzwe barereye ku ishure Sunrise School ry'abigenga bafise amakenga kuri kazoza k'abana babo kubera ko ku munsi wa mbere aho umwaka w'ishure w'2021 ushira 2022 utangura, abanyeshure barasubijwe inyuma aho babwiwe ko iryo shure ryafuswe n'ubushikiranganji bw'indero. Ubujejwe inyigisho muri komine Rumonge avuga ko ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwafashe ingingo yo kugara iyo shure kandi ngo nibwo buzotanga intumbero y'ico kibazo, kandi ngo kubifuza kwimurira abana babo ku yandi mashure ubuyobozi arongoye buzobibafashamwo. Dutandukira amakuru y'inkino. Mu gihe harateganijwe urukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu mu rukino rwa volleyball Igitega ruhuza imigwi ya Amikare na Gakosmos ku ruhande rw'abagabo, hanyuma ku ruhande rw'abakenyezi naho Rezas hamwe na Muzinga, imvura n'umuyaga vyatumye izo nkino zitabandanya. Izo nkino zikazoba hanyuma kuri w'Imana igenekerezo 19 Nyakanga
hategekanijwe ihiganwa ryo guhitamwo abanyonzi b'abigeme bazoja mu mugwi nserukiragihugu w'u Burundi mu gihe kuva ku genekerezo 14 gushika ku genekerezo rya 20 Gitugutu u Burundi buzokwakira ihiganwa ry'abanyonzi b'amakinga ku rwego rwa Afrika ku ruhande rw'abakenyezi. Iryo higanwa rizokwakira ibihugu bitandukanye harimwo Kenya, Nigeria, Egypte, Tanzania, u Rwanda, RDC na Uganda. Iryo higanwa rikaba riko ribera muri komine Mutimbuzi ryerekeza mu Cibitoke aho basubira muri Mutimbuzi. Mu gihe yitezwe gutaha ku munsi wa gatatu i Burundi, umunonotsi Francine Niyonsaba mu higanwa ryo kwinonora imitsi ku birometero 15 yabereye mu gisagara ca Valence mu gihugu ca Espagne, aho abanonotsi birutse bavanze abahungu n'abigeme. Ku ruhande rw'abigeme, Francine Niyonsaba yabaye uwa gatatu, akaba yarangije ico kirere mu mwanya ungana n'iminota 50 n'amasegonda 38. Imbere yiwe hari abigeme bamuka mu gihugu ca Kenya. Akaba hari mwihiganwa Nocturna Valencia. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.